FTV. Tunda juhudi. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba DFTV ni Deborah Mugisha kuri micro mu kiganiro Event News. Inyuma ya kamera ni Logic Jamari arushiriza gukora neza kugira ngo amasanamu abashikire ameze neza cyane. Uno munsi twagendewe n'umukozi w'Imana akaba ari n'umuririmbyi nawe suwundi ni Masezerano Jean Claude. Reka tumuhe akanya abidondore ko ndabaramukije. Ndabaramukije cyane. Umeze neza pastor? Ni sawa cyane turashima Imana. Urashobora kwibwira neza abari ko radukurikirana na cyane cyane abakunzi ba DFTV? Ndaza ko nitwa Masezerano benshi niryo bazi, hanyuma ni Masezerano Jean Claude, aba ndi umupapa ndubatse n'umugore umwe umwamikazi yitwa Himbazo Florence, hanyuma nkaba ndi n'umupastori muri Shalom International Family. Ego nibaza kwibyo birakwiye. Yego birakwiye. Masezerano pastor, ndako birakorohera kuba uri umupastor kabo uri n'umuririmbyi? Ego cyane biroroshe cyane, ahubwo niho unabikora neza cyane. Ego ya uba warimitswe ryari, I mean gusigwa amavuta? Haraheze nka 2 mois gusa. Ego turavye indirimbo yawe kuri YouTube, indirimbo washoboye gusohorana na Prophète Ntwari Tip, imaze 3 mois kandi amaviews yayo bon sinovuga ko ari mu kibanza sirimishije cyane kuko ari kuri 2000 n'utundi tuntu hejuru. Mu yarayo mezi 3 ntubona ko aramezi menshi bivanye n'amaviews uri kuraronka? Hoho ntibaza ko byo bari intambamyi na cyane cyane kubera ko uri umupastor? Sinavuga ngo ni intambamyi kubera ndi umupastori, ariko indirimbo yose igihe cyose isohotse biravana n'ukuntu abantu baba bayakiriye. Hanyuma murazi ko kuva indirimbo isohotse harabayemwo ibyabaye bitandukanye mu gihugu cyane no ku isi, ntitwokwirengagiza ko habayeho bibijanye n'ibiza byagiye birabaho. Hanyuma ikindi naco murazi ko no mu gihugu twaye mu bihe abantu bariko baritegurira amatora, ku buryo cyane ibintu bimwe wasanga batavyitwararitse cyane, ariko nibaza uko biri kose turashima Imana uko aho bigeze. Yego nakahe karusho woza uduhereza na cyane mu muziki nk'undi muntu mushasha, like a pastor nk'umupastor nyene ari karahimbaza uco wumva hariho ayandi mavuta mashasha twiteze? Ego kimwe novuga, nibaza ko umuntu wese mu buzima arafise ingazi agenda aradugako, hanyuma bivanye naho umuntu abari n'urwego abagezeko haba hari ibindi bintu bishasha Imana igenda iradepoza muri we kandi igenda irakuza. Hari ibyo rero camvugira hano ngo nzo bakorera ibicanke nzo bikora gutya, kuko hari ibintu nawe ubwawe umenya ko bihari umaze gutangura gukora. Rero ariko ndabizi ko uko tugenda turakora ari ama concert canke ari ibikorwa vy'amaworship bitandukanye dukora, harabamwo ukundi gukura kudasanzwe. Hama ikindi naco gikomeye, umupastori aba ari umwungere, harabamwo kumenya ko abantu si kubakorera gusa mu guhimbaza hanyuma ukagenda, uramenya ko hari abantu ukeneye kurera, ukenera gukurikirana, ukamenya ati hari abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ukamenya ati ese abo bantu barabandanije. Hanyuma n'inyuma y'ivyo bihe hariho n'abandi usanga bakenera kubasengera, bisaba ko hari aho usanga tugendera aho babaye, hari abo tugendera kwa muganga, hariho n'aba prefera kudusanga aho dukorera canke bakaza no kuri eglise. Aho hose haba ari ahantu usanga haba ari ibikorwa biba bitandukanye utegerezwa gukora. Ego cyane mukunze gupresenta nko mu concert, mukunze gupresenta wowe n'umufasha wawe ari we Florence Fofo, abanshi bazi kuzina rya Fofo. Tubite nka groupe musigaye mukora muri kumwe, sinzi ko twobita groupe cyane. Nimwo twita groupe ariko turi umwe. Jewe aho mba ndi nawe kenshi aba hari canke aho ari kenshi mba ndahari. Navuga ko kenshi ibiteramo byinshi dusanga twitabiriye, hari usanga we bamutumiye kuko
abantu baragira uwo baba bashatse uwo munsi haraho bamutumira rero bamutumiye ndamuherekeza hanyuma agakora ndabizi ko ariko arakora nanje mba ndahari ndamusengera nkamushigikira hanyuma turanahanurana nkambwira no munsi wabikoze neza mugabwira ukosora hanaha canke bigenda uko nuko rero hakabaho n'igihe baduha umwanya twese tugakorera rimwe hanyuma ikindi naco nuko ubu uretse ko nshobora kugenda kuririmba hari n'igihe bashaka kuntumira kwigisha iyo nigisha hari igihe nawe acaza akaririmba canke byose tukabikorera hamwe hanyuma ikindi naco nuko ubu ndashobora kuba ndiko ndakora hanyuma nkarongorwa gusengera abantu muga ndiko ndasengera abantu nabo bandanya bimba turafashanya twese bikabikorera hamwe rero igihe Bibiliya nivuga ngo ntimuze mwibagire ngo igabire mwashiriweho no kurambika kw'ibiganza rero nibaza dizira ko igihe twarambika kw'ibiganza hari ayandi mavuta twakiriye hari ubundi bushobozi twakiriye kandi ubwo bushobozi bugaragara iyo turiko turakora yego cyane ego Pastor Masezerano ni kihe kintu yisunga mu kwandika indirimbo icambere novuga harimo guhishurirwa urasenga ukumva ico mwamera kugira kuko ubundi mwamera ni wazi imitima y'abantu ni wamenye ico abantu bakeneye rero hari yaduha message twandikako hari iyo shobora kuronka mu ndoto hari iyo shobora kuronka ndiko ndasoma ijambo ry'Imana hari iyo shobora kuronka ndiko ndasenga hariho n'igihe shobora kubona abantu bashobora kunyitura canke abantu iyo tuganira kuko hari igihe abantu mushobora kuganira mugabo kumva ko hariho message bakeneye mugabo wicishije mu ndirimbo ishobora kuba transmit kurusha ego ndashaka kuvuga nko kuri iyi ndirimbo y'urukundo uko abantu mu buzima bwose barakeneye urukundo saba ari muri eglise gusa n'abari hanze ya eglise kimwe novuga dufatiye kuri ibi bihe turimo nta muntu numwe yohogwa shwa yiwe nta muntu numwe yohogwa icari mugabo ivyo byose bikorwa n'abantu baba bafise urukundo batahura nkamenya nti wewe uko tuwaremwe dutandukanye nko n'ivyumviro biri muri twebwe bitandukanye niko n'amashwa atandukanye rero kuri shwazi wawe ntiwocuhogwa shwa yiwawe ntiwocuhogwa icuri ariko Imana vyari inezere kudutandukanya kandi uko vyayinezereye nivyo vyaryoheje isi rero nico gituma na muri ubutandukana no mu buzima bwa misi yose ugutandukana biraryoshe hanyuma ivyo iyo umaze kubitahura bituma ukunda ugutandukana kw'abantu bituma ukabona hari abantu barebare hariho bagufi hari abavuga banyarutsa hari abavuga bitonda hari abakara hari abatekereza ibyo byose rero iyo muri society ukabibona kama umaze kubitahura ubibonye birakunezera kuko ubuze ati je nakani twahura ndabize abantu byamuja marakara ucumenye ukuntu mwitwarako hariho n'undi muntu uvuga ati ebana ujya muntu ariko aravuga rinda kwitonda ariyumvira hariho n'undi mu kirundi kiza cavuga ngo ararandamuka ibyo cyose rero bihari abantu bazi uyiga kubana nabo ukamenyana nabo hanyuma ukanezererwa ibyo kw'Imana yabikoze neza hanyuma ikindi naco gikomeye burya ikintu gikomeye ku rukundo bivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda burya umuntu atikunda ntashobora gukunda abandi kuko ubwa mbere ubanza gukunda icuri je nkakunda ko ndi mugufi nkakunda ko dufise ukuntu mvuga hanyuma nkakunda ko ndafise ukuntu ndimbo ziwanje zimeze uko nyene nkabikunda hanyuma nkakunda ko uko nyene meze uko nyene hanyuma maze gukunda uko nyene umeze ivyo bituma ushobora kwakira n'ivy'abandi kuko ntushobora kwakira ivy'abandi kuko kenshi igituma jewe nja kugwana n'ivyawe nuko mba ntakunze ivyo wandi nkashaka gutwara ivyo ufise nico kintu gituma abantu bagwana nuko kudakunda ivyo bafise no kutikunda kuko umuntu wese yumva umenga ashaka kumera nka naka yumva yashaka kugira ivya naka mugabo ikintu cyose Imana yaduhaye kiradukwiye kandi kiba gikwiye kutunezera kuko igihe cyose icutunze nico kikumenyesha ko hari icubuze hanyuma ko tugenda turatera intambwe niko Imana igandira hezagira intambuko zacu abantu kwisi ntibazo kwigera basa abantu kwisi ntibazo kwigera bangana buri muntu wese intambwe ageze ko akwiye kunezerwa no kuyikunda kuko umaze gukunda ukikunda muri wewe haba harimo urukundo urwo rukundo rurashobora kurutanga ku bandi kera waragura amaturu cyane mu yandi maglize na cyane mu guteza imbere gospel guteza imbere umuziki wo guhimbaza no gutazira ariko muri kino gihe ntavyo uri kurakorera ko cyane ni ikihe kibituma nakaye kantu kahabaye ko ntituri ko turakubona cyane kimwe nuko hariho
byinshi narabikoze ndi umusore mugabo ubu narubatse. Ubwa mbere naho navyuka mu gatondo nkavyuka ndavyimvira nca mvyuka ndabikora. Mvuzutse nkavuga nti nshaka kuja muri studio naca njayo, mugabo no munsi amafaranga ya mbere ndarose maze kuyatwara mu muryango, tukaraba ibibanza bikenewe mu muryango, tukabanza tukabiresolva, hanyuma yasigaye nkaca ndaho ko ashobora kuvamwo tour, sanze bidakunda ca mpagarika. Rero mu gihe nk'iki turakeneye gushigikirwa mu buryo bw'abantu bashobora guhaguruka bakadushigikira. Hari igihe sikuvuga ko tutabifise, turafise kandi turabyifuza, kandi ntibyahagaze, turizeye ko Imana izoca inzira kugira ngo ibintu bigende neza. Rero no munsi kuba bitariko birakoreka kuko twabyifuza, nuko hariho imiryango itaruguruka kugira ngo tubikore, kuko ubundi umutima turawufise nk'amwe yari muri twebwe, amajambo turayafise ko Imana yaduhaye, indirimbo turazifise, haracakenewe uburyo kugira ngo ibyo byose bigende neza, kuko birakenewe uburyo, turakenera amasonorisation, turakenera amadeplasement, turakenera kugira ngo abaje muri ibyo bikorwa utiko turakorana nabo nyene tubashigikire mu gikorwa, kuko iyo umuntu mumaranye ukwezi kose uko hari igihe bisaba ko umushigikira. Ego hanyuma kuko abantu benshi twagiye dukurana arurungano, ko je nko muri team yiwanje muri uyu mwaka nyene ndangije hagize mariage abantu bashika kuri 6, umva twese twarinjiye mu miryango. Rero twese urumva ubu turi ku rundi rwego, usanga imyanya itoroha kwa kundi biba byari byoroshe, mugabo turizera ko Imana izobikora cyane kandi bizogenda neza vuba cyane, ibintu bigiye kugenda neza cyane. Hanyuma ikindi naco novuga nuko naho tutaba turiko turakora tu haba hariho ubundi buzima tuba turiko turakoreramo, nko muri eglise turakora ama worship aho dusanzwe dusengera, hariho ama worship dukorera muhira nyene aho usanzwe mbaye nkatumira abantu tukabikorera aho nyene muhira, navyo nyene mba ndumva ko ndiko ndakora igikorwa. Hanyuma hariho n'igihe je bundi iyo nshaka gukorera umuntu ndakoresha worship cyane, ndashobora gusaba umuntu nkavuga nti ejo nzozi wawe kandi nzonje kuririmba, ko kenshi ari igihe mpamwe nashaka kumbwira ikintu no gusengera nca ndagusaba kuza muhira nkaririmba gusa, kandi ndizera ko muri ko kuririmba hari ikintu nakoze. Rero ndashobora kuba nakoreye abantu 3 canke 4 canke nkakorera 5 canke 10, ugasanga sinabishize kuri affiche canke ngo bisohoke, mugabo nabikoreye mu buzima bwa misose canke mu mihana y'abantu. Yego. Pastor Masezerano, nirihe banga canke nirihe hishurirwa watahuye rinyegejwe mu guhimbaza Imana? Ijambo ry'Imana rivuga ngo uhoraho aba mu mashimo y'abantu biwe. Donc isoko ya mbere niyo. Hanyuma ikintu ca mbere Imana yaduhamagariye nuko tubaho ubuzima buhimbaza Imana. Iyo tuvuze ubuzima buhimbaza Imana, hari abantu benshi baca bumva gutora microphone, mugabo guhimbaza Imana bitangurana ni gute nifashe nje muri studio, ni gute abantu bambona mwibarabara, bega kukaza aho nkorera ni gute mbana n'abantu, ni gute abo dukorana bafata, ni gute bazi Masezerano gute, kuko uguhimbaza gutangurana n'ukuntu abantu bakwakira, n'ukuntu uresolve ibyo wategerezwa gukora. Niba jewe kukazi hari akazi njejwe kugakora neza, guhimbaza Imana gutangurira ngaho. Niba ndi umupastori nkaba hari abantu ntegezwa gukurikirana, nkamenya ati abantu babayeho canke nabasengeye, uguhimbaza guhera gukora neza bitanguriraho, hanyuma bikaza mu buzima, kuko iyo wa muntu wamutorera inyishu y'ikibazo afise canke ukamushika ko mu gihe gikwiye, uba wakrishimwe mu buzima bwiwe, naho bihera. Hanyuma wewe uza gushika kuri podium, uza gusohora ibintu wabayemwo kuva kera, kuko n'ubuzima ubamo n'ubuzima ugenderamwo usanzwe burimwo bwa misi yose. Rero uje kuri stage ubuje kubandanya ubuzima bwa misi yose. Rero iyo umaze gutahura iryo banga, ucumenya ko ijambo ry'Imana rivuga ko uhora haba mu mashimwe y'abantu biwe. Rero ahantu hari shimwe hama hariho presence y'Imana, kandi hari presence y'Imana hama hari kugira neza kw'Imana. Nico gituma umuntu ashaka kuba aziko yarayubusa gahimbaza Imana, kuko abaziko afite ivyizigiro ko sasita ndashaka kubironka canke mijoro ndashaka kubironka, ko ndazi ko Imana ari umwizigirwa. Niba no munsi mbayeho mpanze, ndashima Imana ko narose kuri hinzu, kuko ejo Imana irashobora kumpa uburyo nkubaka inzu yiwanje. Ibyo byose ubaho mu kwizera uzi ko Imana irabishoboye. Niba Imana yashoje kumpa mariage, ndizeye ko ejo izompa umwana, niyampa umwana ndizeye ko uwo mwana izomuha ibyo kumutunga. Nuko nyene bigenda, ubanza gushima bike ufise. Ndashima ko nambaye agapira
ndashima ko mfise umugore dukundana, ndashima ko mwanyakiriye muri studio, ndashima ko biheraho nyene. Hanyuma bihereye aho nkashima ko naje na moto nashitse amahoro mu gihe hari abandi bagize amatsida, menga n'utuntu dutoye mugabo tuba ari utuntu twiza. Hanyuma bigaheraho je n'igihe ku mugoroba ndiko ndashima Imana, nkavuga Imana ndagushimira ko nakaya telefone yaheruka ku telefone kera, ndagushima ko nakaya nyandikiye message, ndagushima ko nakuno musitoye mwibarabara ndamutsa hari yacikiye atandamutsa. Ibintu nk'ivyo biba ari ibintu bitoye mugabo ibyo byose bikreya ubuzima bw'ubumana muri wewe kugezaho, kuko aho Imana nihe ikunda kuya, kuko mu buzima bwawe ucubona ko nawe mba nanyoye amazi, burya hari abanwa amazi ntamanuke kubera ibibazo baba bafise. Jewe nyoye amazi nkumva aramanutse, Imana ishimwe vraiment. Amazi ko yamanutse ni sawa, rumva ko nahagaze kuri micro nkumva ijwi ryasotse, Imana ishimwe. Menga n'utuntu dutoye mugabo naho nyene bihera utwo dutuma presence y'Imana igumaho. Hanyuma ugasanga nyene abantu bakora byo urabona ko ubuzima bwawe budasa n'ubw'abandi, abandi bariko bararira, abandi babona ko ibintu biragoye, wowe uriko uratwenga. Ego kubera umunezero wanje ntuhagaze kuri ibyo abandi bariko bararaba, nuko akantu kose Imana yakoze mu buzima bwanje karafise igiciro. Hanyuma biratuma ubona ko ntubayeho kubera ari wewe, ntubayeho kubera akazi ukora, ntubayeho kubera abantu bakubwiye ati ejo tuzogufasha, ubayeho kuko Imana yavuze ubeho. Yeah. Yes, ni kubera iki inyuma yuko wubakana na ihimbazwe for Florence, niyihe siguro wabihaye kuko wowe uruhimbaza na Florence kandi akabakorera muri ako karere nyene, niyihe siguro wowe warabihaye après yuko mubana? Ubundi biraryoshe cyane iyo mu Imana iguhuje n'umuntu yumva ivyo urimo, hanyuma nawe ugasanga ari muri ako karere. Kuko no munsi ndashobora kumva ko nshaka kuhimbaza, ko je bundi guhimbaza sindabikorera muri eglise, ndashobora gutaha tukavuga ko tugomba dusenge bwahambwa no munsi shaho dusenga bo shaka duhimbaza canora gitari hege dushaka kuryama saa 6 z'ijoro, hege dushaka kuryama saa 8 z'ijoro. No kuvuga yaba ari umuntu adatahura ivyo caca kibi kibazo, mugabo nuko ari amavuta yahuye n'ayandi bituma ba menshi kushaka genda neza cyane. Rero numva numugisha sinzi sobanura iri clair navuga, mugabo ndahicubahira Imana kubwico ko yatugiriye neza cyane. Jewe abadutanguriye bose ndabakunda kandi ndabaha ikibanza. Hariho na poste nigeze kuvuga ko kuri Dudu, Apollinaire, Fabrice, David, Willy, Wizeye, hariho n'undi yitwa Ingabire abantu benshi batibuka cyane, Fabrice mu Rwanda. Rero abona abantu batwitangiye ba Fortran ndabakunda kandi ndabubaha, kuko no munsi naho nokora ibintu byiza bikomeye gute, mugabo mu kirundi naho bavuga ngo kugendera mu makanda. Donc duhonyo zikirengaho baciye bafise ico bakoze, bafise ico batanguye, kandi turaba tukibonamo tukavuga ati Imana yaragize neza kubw'aba bantu. Rero bose ndabakunda kandi ndabubaha, n'abandi bariho muri iki gihe bariko barahaguruka turabanezerewe kandi turabubaha, kuko je ico ntahura nuko buri muntu wese ku Imana yaturemye dutandukanye, niko buri muntu wese yasizemo ikintu atawundi muntu numwe afise. Ndizera ko hari ikintu ufise je ntagira, nkuko nanje hari ico mfise wowe udafise. Nico gituma ejo twahurira kuri stage imwe na Dudu, twahurira kuri stage imwe na Apollinaire, twahurira kuri stage imwe na Armel, twahurira kuri stage imwe na Type canke na Prince Mushindi, canke tugahuriraho na Tuombe n'abandi benshi. Abo bose duhuriyeho umwe wese arafise akantu Imana yashyize muri watawunda gafise. Rero ivyo birandyohera, umaze utahura ivyo bituma ata muntu wanga, ata muntu ciro rubanza, ariko kumva ko ubwo butandukane buraryoshe kuraba, buraryoshe kubamwo, kuko hariho abantu baprefera ivyo Masezerano agira, hari abantu baprefera ivyo ntuze Big Hajisi afise avuga bagakunda bigenyene, hariho n'abandi bakunda ivya Type, hariho n'abantu baprefera Madame babonye Masezerano bate nanyarutsa tubise turarinde. Rero abo byo byose Imana ko yabikoze yabigize neza. Rero nta muntu numwe navuga nti ndamukunda kurusha abandi, bwabo bose ndabakunda kandi ndabubaha kandi ndabanezeye no kubasengera n'abasenga ngo Imana irushizeho kubagirira neza. Amen. Ukurikiranye kungene kuri beat yorganijwe, nakahe kajambo wovuga kerekeye kuri beat? Kuri beat ahubwo nashaka cinda mwibutsa Biggie anyarutse ategure iyende, kuko ni igikorwa ciza cyatuma dushika abantu donc haba pastori badashika. Kuko kenshi hariyo umuntu amaze kubona pastor aca yitega ivyo agomba mubwire, mbwari wundi abonye wamusanze hajya abayibaza ko ari umuziki gusa, mugabo atazi biza kuza inyuma y'umuziki. Rero nibaza ko ni igikorwa ciza kandi sinzi ko no mubwira ntisubira uvyore dusubire tuje kuri beat. Yego cyane.
Pastor Masezerano ni uwuhe murongo wa Bibiliya umaze iminsi ugufasha muri kino gihe? Maze iminsi ndiko ndasoma igitabo ca Zaburi cyane hariho Zaburi y'ijana na cumi na rimwe Zaburi y'ijana na cumi na rimwe aho uhoraho ijambo ry'Imana rivuga ngo Zaburi y'ijana na cumi na rimwe aho ijambo ry'Imana rivuga ngo rorera gato birivuga ngo genda ngo nicarike ngo umwami ngo ndamubwire yicare mu kibanza ciwe arindire gato aho nzohindurira abansi biwe indava y'ibirenge vyiwe. Kuri iri jambo niho nariko ndavuga nti umuntu wese mu buzima bwiwe ntakwiye kwiyumvira ko hariho umunsi abansi bose bazokugwaho, mugabo abansi bazogumaho guheza aho azoshishwa bugufi imbere yawe nkabahindura indava y'ibirenge vyawe. No kuvuga iki, hari igihe umuntu yumvira ngo azotunga abansi we bavuyeho, hari igihe umuntu yumvira ngo azotera imbere abansi we bavuyeho, umuntu akiyumvira ati nzovyara atabarozi bakihari, umuntu akiyumvira ati nzogira mariage abanya nka batakiriho, mugabo abantu ntibazokwigera bavaho. Mugabo ibanga rimwe niri nuko dufise Imana, kandi Imana n'umwizigirwa, kandi ko iyo Mana iba muri twebwe tuzoterera imbere muri yo, tuzoshika kure muri yo, tuzovyara bahari, tuzogira amamariage bahari, tuzokubaka amazu bahari, bazoguma batubona dusayangana kandi dushika kure. Kandi bosibo barakoreshwa, ahubwo igihe cyose tugwana n'igihe dusenga tugwana ijya mwemi bakoresha. Ego cyane. Nisunze umurongo wa Bibiliya uvuga ngo ivyimburwa birahari kandi ni byinshi ariko abimbuzi ni bake. Wowe nka Pastor Masezerano nakahe kantu uri kurakora kugira ngo turushirizeho kuronka ivyimburwa? Icambere je maze iminsi ndiko ndabivuga ko cyane Yesu yaducungiye kugira ngo dushe tuja mu ijuru. Yari guca genda twaye intumwa acabwira ati genda mubwira abantu abakijwe bose agaca batwara. Mugaye cyatumye Yesu igikorwa cambere Yesu yatumye yabwiye ati genda muhindura amahanga bigishwa. No kuvuga mu yandi majambo niba hari abantu bizera Imana, isi agomba kumenya Imana. Mugabo ikibaje nuko abantu bari mu maeglise ni benshi, mugabo ibibera hanze birateye ubwoba. Kuko sinzi mu pastor dumwera fa pastor ko turaganira namubwiye nti niba abantu binjira mu maeglise atatandukaniro ryabo rihari n'abantu bari hanze, nta mpamvu yo kugura maeglise, tushaka tuyayugara tukaza kubana n'abandi kuko nta tandukaniro rihari. Mugabo no munsi ikintu gikomeye ni ikihe, abantu jewe ejo niho nanditse akantu kuri stati navuze nti yacuvuga umuco ahubwo bumuco. Bumuco kuko hari igihe umuntu ashaka kubwira abantu ababwira ati nzira ngiriya nimugende mukizwe, nimugende mu bana beza, nimugende, mugabo garuka mu buzima bwe gasanga nta kintu by'ukuri kizima abayeho, nta kintu kimwe kigaragaza ko afise Imana. Mugabo ikintu cambere novuga nuko tugwana ishaka, turasaba Imana kugira ngo dushoboze isi menye ko Yesu ariho, isi menye ko Yesu ariho. Niba narakijijwe abantu bamenye ko Yesu ariho. Reka nakubwira ikintu kimwe, Yesu igihe yahura n'umudamu bazanye yasambanye, uwo mudamu yarakize kandi yarakwiye gupfa. Mugabo ikintu cyari nikiye nuko niba jewe nshitse mu kibanza umuntu agomba gupfa, uwo muntu abona agakiza. Niba nshitse ku muntu agwaye sida canke agwaye kansere byari byanse, nuko presence yanje muri ico kibanza uwo muntu aronka ubuzima. Niba nshitse ahantu umuntu yagomba yiyahure kuko abona ko atavyizigira, ndambwira ko Yesu arahari, n'ivyapfuye birazuka, ntaco utinya ngo ugira ubwoba ngo nuko mama yapfuye, ngo nuko so yapfuye canke ngo nuko wakurihira minervare yagiye nguce wumva ko ejo atavyizigira. Oya, vyizigiro birahari kuko uwazanye ubone wazozana n'undi mu buzima bwawe. Rero abantu ntibakeneye kubona ngo tuguriye ama-eglise manini abantu bayazemo hama bataye kwakunye, mbwa abantu bakeneye kubona Imana. Kuko naho umuntu atuza muri eglise ndamusanga hanze canke Facebook ndayifise nguma mvuga ahantu hose shobora kuronka microphone, ndabwira Yesu yaje kugira ngo turonke ubuzima kandi tuburonke busagutse. Jewe navuze hari gihe senga ndavuga nti Imana jewe niba udashobora kumpezagira abantu bamenye ko wampezagiye, nta kintu kinyemeza ko nijuru nzoribona. Niba udashobora kugaragaza ubwo buzima abantu bakabona ko niba iyi situation ndimo udashobora kugaragara ngo ndakubone, niki kikemeza ko nijuru rihari. Donc hari ibintu, hari ahantu usanga umuntu yakijijwe agacegenda mu cumba kiyugarana arindiriye gusa kuza kwa Yesu. Mugabo niba wakijijwe sohoka hanze abantu babone Yesu muri wewe.
hajya kuri business, hajya ku isoko aho ukorera, mwishuri aho wiga, muri eglise aho, reka abantu babona imana muri wewe. Niyo abantu atayimana ariko barabona nta juru rihari uri kuravuga ngo uri kurajamo, mbwa abantu bakeneye kubona imana muri wewe. Bivuga ngo twicaranye na Kristo ahantu ho mwijuru, niho turi, mbwa aho hantu turi reka abantu babona ubwo buzima bw'Imana. Yesu yavuze ati jewe ndagiye nimwanyizira muzokora ibiruta. No kuvuga aho Yesu ari, uravye amakoraniro ya Yesu yaramugurira impumyi, yaramugurira ibimuga, impumyi zigahomoka, abarwaye bagakira. Ivyo bigaragaza ko niba aho turi ba Yesu ari muri twebwe, abantu nibabohoke, abantu nibakire, abarwaye nibahaguruke, ibimuga nibimuguruke, bifa amatwi nivyumve, ababoshwe n'ivyaha babireke babivemwo. Reka nakubwire umuntu wenyene, wewe ntubona umuntu afashe decision ngo ndabihebe ntavyo yoshobora, mbwa abantu bakeneye imana, kuko ivyagezwe byari byarasizweho byarabananiye, byasabye ko imana izigapfa kugira ngo abantu baronke ubuntu. Rero ubwo buntu bwaratanzwe, ni wizera ubwo buntu urakira. Wenyene ntiwo kwishoboza guheba gusambana, no kushoboza kuheba kwiba, amacakubiri ntiwo yaheba ufasha ingingo nibikunda, ariko ukeneye Yesu, ko Yesu niyaza muri yo ni wafise ubushobozi bugushoboza kureka ivyo. Ego Masezerano wa kera w'umubwana, tugerageje kuraba ku maposti yawe canke kahise kawe kiri umwana wavutse ufise ubumuga bw'amaguru, ariko ubu tukumeze neza cyane nakahe kajambo canke nubuhe bumenyi canke nukuhe gutahura wakuyemo muri kijya kintu wabayemo kiri muto. Kimwe cyambere natahuye nikihe, ndizera ko imana ikiza kuko ndabizi ku buzima bw'iwanje, ndizera ko imana ibuhora. Ku munsi wa kane niho nagiye kuraba umudamu umwe, hanyuma umudamu yaragize accident arababara ngaha ku buryo bamubwira ko mu radio zo mukorera operation. Yarafise rendez-vous ari vendredi ku wa kane, turiko turaganira cana bimbwira, canambwira nti ko ndahari ubuzima wa burose. Namukoze ku rutugu acaragenda. Vendredi agiye ku radio cambwira ati twasanze ahubwo ukomeye, nta kibazo nakimufise. Rero kumukorako namukoze ko nizeye ko hari ubushobozi size muriwe, hari ubushobozi bukiza kuko ndabuzi ko burahari buri preza. Hari igihe nibuka ko twakoze longe, hari umugabo yavutse ari impumyi, yarahumutse kuko ndazi ko ubwo buzima burahari, kuko nabizi ko namuguruza amaguru n'umuntu n'umaze imyaka myinshi mu gitanda. Nageze gushengera nyokuru yaramaze igihe kitari aremvye, ijoro namusenge nabonye aca byuka atangura kuvugisha abantu. Iyo mana irahari n'ubu munsi ndi kuri microphone, hari umuntu ashaka kuba kunyumva kizera yakira igitangaza mu izina rya Yesu. Yego uravye nkuko ngene umuziki wo mu Burundi na cyane cyane uravye nkuko ngene umuziki wo mu Burundi na cyane cyane gospel, urugezo tugezwe ko ntirushimishije cyane nk'abantu twitahuye. Nakaye kajambo canke nikihe kintu ubona gikenewe gukorwa kugira ngo gospel igere ku rugezo rushimishije cyane? Jewe icyo navuga nk'amasezerano, kuko umuntu wese abivanye naho n'uburyo biraba n'ubwo abyumvira ashobora kumenya uburyo ashobora kubitahuramo. Mugabo nibaza ko abantu babona ubuzima turimo nuko ibintu bimeze naho tuba tugeze nibo bashinga intahe yaho tugeze. Rero no munsi jewe hari intahe ntashobora kwishingira, mugabo abantu batubona ashobora kuvuga ati by'ukuri mwarateye intambwe cyangwa by'ukuri mwarakoze. Rero kimwe notiri intege novuga nti dusamazwe n'amajambo y'abantu, dusamazwe n'ibintu bike tugeze ko canke dufise, impingira cyane ndende. Ahubwo duhaguruke dukore, na cyane cyane muri uku gukora tubike ko tuko dukorera ubwami. Hanyuma ikintu gikomeye si imyaka umara mwisi, mugabo ikintu gikomeye nico wamaze mwisi mu iyo myaka wahamaze. Rero urashobora gukora ibintu ko ndiko raraba Yesu ntayiwe imara 3 ans. Rero niba ugifise imyaka naho yoba umwaka umwe, urashobora gukora ibintu abakwitangiye imbere batashoboye gukora, ahubwo maximize ibikorwa muri uwo mwanya muto ufise. Nturindiriye ko urinda kuronka ibintu binini kugira ngo ukore ibintu binini. Hera mwishita hubaye, hera mu muryango, hera muri eglise aho usengera, hanyuma aho nyene explore ibyo bikorwa bigenda biraguka. Hanyuma ntibibe nka competition, ntibibe nka competition, ahubwo tugwane kugira ngo tuzane iminyaga myinshi kuri Yesu. Hanyuma ikindi naco tutokwirengagiza, turabona ibintu byiza bigezweho, tukabona ukundi kuntu abandi bantu bavuza umuziki. Antuka uri kuraraba umuziki ukumeze, umuntu atahuha umwanya ntavuza vyiza, umuntu atahuha umwanya
nta bintu hari umwanya dufise wo kumarana n'Imana mugabo ko dufise umwanya munini wo kumarana n'Imana niyo ugiye mu gikorwa niba ugiye kwandika yaco wihuta andika ufata umwanya usura kuko twese turafise abantu batuba hafi turafise abantu badushigikira turafise abantu baduhanura ufata umwanya hanyuma ntusore kugira ngo wereke abantu ko asohoye mugabo usohora ikintu kigomba gufasha imitima y'abantu ego hanyuma uko kigenda kiraguka gifasha abantu bagenda baravuga ati by'ukuri umuziki wateye intambwe umuziki wateye hari hahugeze hanyuma ivyo navyo tuzoshika hano dushaka kwiyevalua turavye indirimbo ziriko zirakoreshwa mu eglise turavye umuntu umubwiye ati tera karirimbo kumva karirimbo ateye niwumva atarakaba abantu bo ngaha hafi canke bo ngaho iwanyu canke batwebwe nyene no kuvuga habagira igikorwa cyo gukora rero nico dutegereza gukora ko cyane nakahe kajambo wobwira abariko radukurikirana na cyane cyane abakunzi ba DFTV icambere nshaka kubashimira ko mwaduhaye umwanya imana ibahezagire hanyuma norarika abantu bakaza kumviza indirimbo ndagukunda iri kuri YouTube hanyuma turahari ku bwanyu igihe cyose mutwifuza cyane mukeneye ko dutanga message turahari kugira ngo dukorera abantu ko tuhari kugira ngo dukorera abantu yego cyane turakunda turabubashe cyane gose ku mbuga zawe ngurukana bimenye bakurundera ku zina ryande hose ni Masezerano kuri YouTube Masezerano kuri Facebook kuri Instagram no kuri Twitter hose ni Masezerano umuntu adode yacambona karibu cyane ego turabashimiye ndabubashe gose cyane ndabashimiye mwebwe mwese murakomera dukurikirana kuri DFTV ikiganiro Event News hamwe na Deborah Mugisha behind camera yari Logic Jamari arishiriza gukora neza kugira ngo amasanamu bashikira ameze neza cyane turabashimiye turi kumwe na Masezerano Jean-Claude Pasteur ahuta DFTV tunda juhudi.